tubona ku mvo zavuye ku itera ry'amazi y'uruzi Kajeke, abantu babibonye ku ma media social, urabona yuko ari ibintu byari biteye ubwoba, ariko ubu la situation ni maîtrisée, nkuko mwavyiboneye, hariho gazo itewe, hariyo n'imva, nta mva yabomotse contrairement n'ivyo abandi bavuga, n'amazi yateye, twazanye amamashini ziriko zirakora ibikorwa, n'abandi bariko barakora ibikorwa hirya no hino mu buryo aya mazi nkejo canke hirya yejo yoba yamaze kuva mu nzira. Nibaza rero ko atankeka, ndavye ukungene situation imeze ubu, nibaza yuko atankeka hirya yejo amazi azoba yamaze kuva mu matombo yose. Ubutumwa nukubaremesha kuko twahagurutse n'inguvu nyinshi, nkuko mubibonye amamashini, murabona n'amamashini ngaha mu mbavu zanyu twe twazanye, turiko turagerageza turwane, kandi nukuri nibatekane nta kibazo kizoba. Ego cyane, kuko nk'ingingo bafashe ni ingingo n'ukuri zishimishije, kuko urumva yuko bose bahagurukiye icarimwe, bagashira hamwe ingufu zishoboka kugira dushobore kurwanya ururuza rw'aya mazi rwa Kajeke, kandi apana ivyuno musi gusa bizokwama hata amazi azosubira gutera muri itongo ry'abantu.